Amakuru ahambaye amakuru adahumuriza ariko aravugwa mu karere aho Perezida Evariste Ndayishimiye abandanije guta igihugu mu manga ndetse n'akarere muri rusange. Ingabo z'Uburundi, abapolisi, imbonerakure, ibigwanisho bikomakomeye harimo n'imiduga y'intambara byamaze gushika ku mupaka yose ihuza Uburundi n'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ategereje gutanga itegeko kugira ngo abasoda biwe batake u Rwanda, ariko ku rundi ruhande abasoda b'u Rwanda nabo bakaba bavuga ko biteguye kandi ko bamaze imyaka myinshi biteguye urugamba, aho Perezida w'u Rwanda yatanze ubutumwa bukomeye cyane abuha Perezida wa Kongo ndetse na Perezida w'u Burundi, aho yababwiye ko uzahirahira wese kurenga imbibi z'igihugu cy'u Rwanda wese azahura n'ingorane zikomeye cyane. Ariko amakuru ariko aradushikira muri noko nakanya nuko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe wabugiye gutanguza intambara ku Rwanda, amaze Kongo ikaza kumufasha, ariko akaba ari ibintu birimo uruhendo rukomeye cyane kuko General Neva arashobora kwisanga yitaye mu mucanwa ukomeye cyane na rirya yicariye intebe ishushe umwanya n'umwanya ashobora gutembagazwa ku butegetsi, kuko abarundi nka bose ntibakimushaka, yaba abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi umugambwe arimo, yaba abarundi bakomoka mu yindi migambwe ndetse n'abatari mu migambwe abari mu mashirahamwe yigenga ndetse n'abandi benshi. Barabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutunganya igihugu kandi barabona neza ko yamaze kugitura mu manga ikomeye cyane, akaba ariyo mpamvu no gushiraho ikibazo cy'umutekano hagati y'u Burundi n'u Rwanda yaba ari ibara yabakoze, kuko ibintu ntibyamworohera na gatoya. Na rijya we avuga ko umwanzi afise ari igihugu cy'u Rwanda, kandi akavuga ko abanyarwanda ataco bapfa ahubwo ko uwo bafise ico bapfa ari Perezida Paul Kagame, aho avuga nyine ko agiye gufatanya n'abandi bose bashaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda, amaze bagatembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu, ariko akaba ari ibintu bitabahira na gatoya, kuko hari amakuru avuga ko RDF yamaze gushika ku butaka bw'u Burundi, aho yiteguriye gukora ibintu bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, harimo nyine kwegezayo abasoda b'u Burundi bamaze kurundwa ku mupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda. Ibintu nyine bikaba bigiye kuba bibi cyane mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we ari guca amafaranga, akaba ariyo mpamvu abandanya kuruha abasoda be mu ntambara badashobora gutsinda, kuko nabo ubwabo barazi RDF, barazi neza ko batayitsinda, barazi neza ko ari igisoda gikomeye cyane, kandi barazi neza ko aho bagiye bakora intambara hose batigeze batsindwa. Akaba ariyo mpamvu abasoda nka bose b'u Burundi bafise ubwoba, bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho ari we uri kubaha amategeko, ariko ko agiye kubata mu mucanwa ukomeye cyane. General Neva w'u Burundi yafunze imipaka yibwira ko agiye gukemura ibibazo, ariko yisanze yateje ikibazo gikomeye cyane, kuko abarundi nka bose bavuga ko imipaka yafunzwe atakihari gituma ifungwa, kuko abarundi bemeza ko n'u Burundi budafitanye ingorane n'u Rwanda kurusha ko Kongo ifitaniye ingorane n'u Rwanda, kandi ko Kongo itarigera ifunga imipaka, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarayifunze kugira ngo anezeze shebuja Tshisekedi. Benshi nyine bavuga ko Tshisekedi ari we ariko arayobora Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi akaba ari nawe uri gutuma abarundi binjira mu bihe bidasanzwe cyane. Murazi nk'intambara iriko irabera mu gihugu ca Kongo iri guhuza M23 ndetse n'ingabo zifasha leta, harimo nyine n'ingabo z'u Burundi, aho ku munsi w'ejo abasoda b'u Burundi isinzi bagandaguwe na M23, ndetse no mu minsi iheze abasoda b'u Burundi bakaba ariko baricwa cyane ku rugamba, abandi bagata bakomoka kugeza naho arabanze kurwana bakagarukanwa mu gihugu, abandi bakaba ariko barajya kwifatanya na Red Tabara. Byose nyine Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ariko arabikora mu kugira ngo yironkere amafaranga benshi batamenya naho ajya, kuko benshi bavuga ko ari amafaranga ajya mu mufuko wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwiwe twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho ingabo z'u Burundi ndetse n'imiduga y'intambara byamaze gushika ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda, ariko akaba ari makuru ahambaye cyane avuga ko RDF kugira ngo isange mu Rwanda ahubwo igusanga aho uri, aho benshi nyine bemeza ko yoba yamaze no gushika mu Burundi. Akaba ari ibintu nyine bitoroshe na gatoya bishobora gusiga bihungabanyije umutekano mu karere, ariko byose bikozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye wifatikanije n'interahamwe kugira ngo barangize umugambi interahamwe zifise, aho nyine
nyine zivuga ko umugambi zari zifite zitigeze zuheza. Twibutse nyine ko interahamwe arizo zakusize zikoze ubunyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ubunyabwoko ryakorewe abatutsi, zikaba zaremye umutwe w'iterabwoba muri Kongo witwa FDLR, akaba FDLR gufatanya n'ingabo z'Uburundi ndetse n'ingabo za Kongo n'imisoresore ya Kongo kugira ngo barimbure umututsi aho ariho hose. Bikaba byaratanguriye muri Kongo, bakaba bashaka kubishitsa mu Burundi ndetse no mu Rwanda, ariko akaba ari ibintu bitazigera biborohera na gatoya, kuko umuntu wese umena amaraso byanze bikunze ntago bimworohera kandi ntago bimugwa amahoro. Ni byinshi twabateguriye, aho tuza no kubabwira inyinyurana rikomeye cyane riri kubera mu butegetsi, aho amakuru ariko aradushikira avuga ko umwanya n'umwanya leta y'u Burundi yohindura leta yose, kuko abarundi barabona neza ko ibi bintu ataho bishobora gushikana igihugu, kandi barabona neza ko Neva yamaze kwica igihugu ku rugero rutarigera rubaho. General Neva w'u Burundi yafunze imipaka imuhuza n'u Rwanda agamije gushimisha Tshisekedi, ariko aramurongora muri no minsi. Igikorwa cyo gufunga imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda cyazamuye uburakari bwinshi mu baturage b'u Burundi, aho Perezida Ndayishimiye uzwi nka General Neva ahimba ibinyoma ko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwiwe. Umwanzuro nk'uyu ugayitse ubutegetsi bwa Gitega bwawufashe mu rwego rwo gushimisha umutegetsi wa Kongo Felix Tshisekedi, ariko bwirengagije uruhuri rw'ingaruka mbi zizaba ku banyagihugu b'u Burundi. Uyu ni umwanzuro wahungabanije ubukungu bw'u Burundi busanzwe bucumbagira. Gusa kuri General Neva icingenzi si imibereho ya miliyoni z'abarundi bakenye, ahubwo ni inyungu z'umuntu nka Tshisekedi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe. Igitangaje nta wundi uretse Tshisekedi acumbikiye imitwe yose y'inyeshyamba irwanya u Burundi irimo Red Tabara, Forebo na Feneri, aho bose bakoresha ubutaka bwa Kongo mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Burundi. Mbere ya byose, imyifatire ya General Neva yo kurwanya u Rwanda ntabwo ari igikorwa cyatekerejweho neza, ahubwo ni uburyo bwo kugerageza kuyobya uburari ku bikorwa bigayitse akora ku giti ciwe. Muri ibyo bikorwa harimo kohereza ingabo z'igihugu cye muri Kongo, aho zikomeje kugira uruhare mu guhungabanya umutekano w'icyo gihugu no mu bwicanyi bwibasira abatutsi b'abanyekongo. Mu gihe imirwano ikomeje hagati y'umutwe w'abanyekongo wa M23 n'ihuriro riyobowe n'igisirikare ca Perezida Tshisekedi, bimaze kugarara ko abasirikare b'Abarundi barimo gupfa ubusubirizo, kandi ko babandanya kwicwa na M23 abandi bagafatwa mpiri. Ariko Perezida Evariste we ikimuraje inshinga saba basoda bariko barapfa, ahubwo icyo ashira mbere n'amafaranga ariko arironkera. Byongeye kandi hari amakuru yagiye hanze vuba aha yerekana ko General Neva yakiriye amafaranga menshi ahawe na Tshisekedi, aho abo bombi bafise intego imwe, ariyo yo kwirukana no kwibasira ubwoko bw'abatutsi babarizwa ku butaka bwa Kongo, ndetse bamara ku butaka bwa Kongo bakatandukira n'ibindi bihugu harimwo u Burundi n'u Rwanda, nk'uko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kubitangaza Kinshasa, aho ariko bararwanira n'urwaruka, aho yarubwiye ko agiye gukora ibishoboka byose amaze agakuraho ubutegetsi buri mu Rwanda. Aho kurwanya imitwe y'inyeshamba nka Red Tabara ifise icicaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibangamira ubutegetsi bwe, kandi ikaba iteje akaga gakomeye ku banyagihugu b'u Burundi, General Neva akomeje kohereza FDNB, ingabo z'u Burundi, kurwanya umutwe wa M23 urwanira uburenganzira bwabo bwo kubaho ndetse n'ubw'imiryango yabo. Ikindi kandi iki cyemezo ca General Neva cyo gufunga uruhande rw'u Burundi ku mupaka nticari gikwiye kuba mu gihe abaturage canke se abanyagihugu b'Abarundi bahanganye n'ibura ry'ibikenerwa by'ingenzi mu buzima bwa buri munsi, aho nyine Abarundi babayeho nabi cane kandi bakaba batakibona ibyankenerwa nka byose. Ubukungu bw'u Burundi bwarasenyutse, ndetse n'ifaranga ry'igihugu ryataye agaciro ugereranije n'amafaranga y'amanyamahanga, nk'aho ubu ifaranga rimwe ry'u Burundi rivunja amayero ashika ku 5,200.
Abarundi barenga 80% baba munsi y'umurongo w'ubukene. Imisoro yarazamutse kugeza kuri 20% ndetse n'umwenda rusange wa miliyari 162.9 z'amayero Uburundi bufitiye ibihugu by'abanyamahanga, aho igice kinini cyayo cyatanzwe n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Impungenge ni zose kuri ibi bihugu byatanze inguzanyo bijanye n'ubushobozi bwa leta ya General Neva bwo kwishura, cyane ko bigaragara ko nta n'uburyo na bumwe bugaragara Neva yakwerekana uzamufasha kwishura amadeni, kuko nyine yose ayafata ayashira mu mishinga yiwe, ntago ayashira mu bibazo by'igihugu. Iki cemezo cha General Neva cyo gufunga umupaka ni indi mpamvu yakorohereza ihemberwa ry'amakimbirane asanzwe ariho hagati y'abanyagihugu, ndetse bikaba impamvu yo guhirika ubutegetsi buriho mu Burundi, kuko biboneka neza ko ari ubutegetsi rwose butitwaritse umunyagihugu. Ku rugero abanyamuryango cyangwa se abanyamugambwe ba CNDD-FDD yandeshimiye ari nayo iri ku butegetsi mu Burundi barasaba ibisubizo uyu mugabo ku bijanye no gufunga bidasobanutse umupaka w'u Rwanda, igihe leta itabara iturije mu kibaya ca Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, aho nyine ibarizwa kandi ikaba ikora ibitero ariho ivuye. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya kuvuga ko iyo leta itabara iri ku butaka bw'u Rwanda, mu gihe abarundi bose bazi ko leta itabara itaba ku butaka bw'u Rwanda. Mu gihe nta n'igisubizo kiboneye caboneka, ubutegetsi bwa General Neva ntibwaba butekanye, bityo n'abarundi bagakomeza kubaho mu buzima bwuje inkeke. Muri make izi ni ingingo eshatu zigaragaza ko abarundi bari mu bihe bitaboroheye na gatoya. Icambere nuko umutwe wa gisirikare wa Gen Neva ku bufatanye n'ubutegetsi bwa Tshisekedi wahindutse nk'umusemburo w'ihungabana ry'akarere. Ica kabiri, General Neva yafashe ingamba zidashidikanywaho ko agomba gutiza umurindi ubukene bumaze kuba akarande mu Burundi. Ica gatatu, ingabo z'u Burundi nta bushobozi zifise bwo guhangana n'inyeshamba za leta itabara zitera u Burundi ziturutse muri Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho mu majyaruguru ya Kivu, ingabo z'u Burundi zikomeje gupfa umusubirizo, aho zikoreshwa nk'abacanshuro mu rwego rwo gushigikira gahunda ya Tshisekedi. Ibi bintu biri ku mpande zombi, haba mu gisirikare kitishimiye cyangwa mu banyagihugu b'u Burundi bahagaritse imitima. Birashoboka ko byasozwa no kwigaranzura igitugu n'akarenganyo bashowemwo na Perezida Ndayishimiye, kuko biraboneka neza ko ibintu biriko biraba mu Burundi biteye ubwoba kandi biteye umutima uhagaze. Benshi bakemeza ko byanze bikunze ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bugomba gusambuka, kuko biboneka neza ko ataco bumariye abanyagihugu, kandi bikaba biboneka neza ko ari ubutegetsi bw'agacinyezo, ari ubutegetsi butigeze bugirira ineza abanyagihugu. Akaba ariyo mpamvu benshi bashaka kubuvamo, kuko babona neza ko ataco bushobora kubamarira. Haranurwanurwa ihindurwa rya leta mu minsi iri imbere, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye asumbirijwe n'ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amasoko yacu y'ibanga aratumenyesha ko Perezida Ndayishimiye yoba afise umugambi wo guhindura abagize leta yiwe mu minsi itari kure. Aya masoko avuga ko hashobora kugaruka muri leta abantu bari bakomeye mu butegetsi bwa Nkurunziza. Umwe mu bo bamaze kutubwira ashobora kugenwa muri leta ni Nyamitwe aserukira Burundi Addis Abeba muri Ethiopia. Aya makuru dushikiriye mu gihe twaheruka kuronka yavuga ingene umushiranganje Albert Shingiro yoba ariko arakobya ngo asubirire umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Amasoko yacu aremeza ko abafasha Burundi bidogera Gervais Ndirakobuca ko atacu ashoboye, ari nabyo Shingiro yongera ko ngo ace amusubirira. Kugarukana abahoze bakomeye mu ntwaro ya Nkurunziza. Iyi ntumbero ya Perezida Ndayishimiye yoba ifise yo gusubiza gukomeza abahoze bakomeye ku ntwaro ya Nkurunziza, nayo nyene ntihumuriza abafasha Burundi. Ukomeza Albert Shingiro na Nyamitwe bisigura ko Burundi bugiye gukomeza guhangana n'u Rwanda, guhangana n'Uburaya na Amerika. Bisigura kandi ko Ndayishimiye atantumbero na ntoya afise yo guheza injyane zadutse mu Burundi muri 2015.
byerekana ko afashe intumbero kurwana rwose n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi agakomeza imvugo yo gusuzugurana n'amakungu. Gukura Ndirakobuca ukamusubiriza Shingiro nta kinini byohindura mu bibazo by'ubutunzi Uburundi burimwo, kubera nawe nyine atari umuhinga azi ibibazo by'ubutunzi. Uburundi burakeneye cyane umushikiranganji wa mbere atahura ibibazo by'ubutunzi kandi ashoboye guhumuriza FMI, Banki Mondiale n'abandi bafasha Uburundi bimwe biboneka. Igihe Ndayishimiye yakura Bunyoni akamusubiriza Ndirakobuca nari nanditse ko uyo umushikiranganji wa mbere ataco aje kungura. Nubu niyo atatora neza umushikiranganji wa mbere nta kizohinduka kuko nyine nubundi bizama bimeze gutya. Ariko ikibazo nyamukuru ni Evariste Ndayishimiye ubwiwe. Hamwe yotora umushikiranganji wa mbere abishoboye yomureka agakora canke wenyine azoguma ari we ajejwe byose. Azamureka agabe abashikiranganji canke azoguma wenyine ari we aha amategeko abashikiranganji ku buryo umushikiranganji wa mbere yisanga atabutegetsi na bukeya asigaranye nk'uko nyine muri no minsi bimeze, aho Ndirakobuca biboneka neza ko yakumiriwe bikomeye cyane mu butegetsi bw'u Burundi kandi akaba atagihabwa umwanya yahorana muri ubu butegetsi. Banywanyi bacu akari inyuma nyine reka tukarindire, ariko intambara Perezida Evariste Ndayishimiye ari gusotora ku Rwanda irashobora gutangurira mu Burundi akaba ari naho irangirira. Akaba mpamvu abarundi isinzi basaba ko ibyo bintu Perezida Evariste Ndayishimiye afise mu mutwe niyo ndoto yayiheba, aho kugira ngo agumye ata igihugu cabo mu manga ikomeye cyane. Ni amakuru menshi ahambaye tuba turiko turabatoreza kuri nomonesha kure imwe rudende. Wica ubusabwa nta cini no gucyana kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.